barondera izo mpapuro zikenewe hakiri kare, batange by'ukuri imigambi biyumviriye ko ize dosiye ya formulaire bagira buzuze bayuzuze neza, na cyane cyane bimwe biherekeza y'amadokima asabwa kugira ngo yerekane yuko iyo migambi kuri kurashirwa mu ngiro bayitange bikwije nk'uko bisabwa, kugira ngo turonke amahirwe yo kuronka imigambi myinshi cyane yusahirizwa. Abizi yuko dufise gushigikira n'imiburiburi imigambi. Yavuze uko ihiganwa rya mbere ryagenze, yavuze n'imigambi twiteze muri ihiganwa rya kabiri, ariko reka kumbure mu kunganira menyeshe ibisabwa. Mbega mu kwiyandikisha muri iri higanwa ry'imigambi asabwa iki? Asabwa ko umugambi Prete Nyunganira mumaze igihe muwumva uri ku kivi. Ni umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo ni Banki y'Isi. Umugambi wateguwe kugira ngo uze gusahiriza amashirahamwe mato mato n'ayisumbuye, uze gusahiriza abikorera ivyabo mu gisata c'abigenga. Uyu mugambi rero ukaba ufashwe mu mugongo ni Banki y'Isi ku rugero rw'amafaranga angana n'imiliyaridi 100 z'amafaranga y'abanyaburaya. Uyu mugambi rero wahawe ihangiro yo gufata mu mugongo ayo mashirahamwe, kandi ukaba uzobikora mu bice bitatu bikuru. Igice ca mbere ni igice co gufata mu mugongo biciye mu bikoresho vya nkenerwa, ivyo twita les équipements, les infrastructures n'ibindi bikenewe kugira ngo amashirahamwe akore atera imbere. Igice ca kabiri ni igice kizofasha ayo mashirahamwe gushikira kuronswa ingurane vyoroshe mu mabanki. Iyo ni deuxième composante. Tukaba tumaze gushiraho ikigega kizosahiriza amabanki kugira ngo atange ingurane ku mashirahamwe mato mato n'ayisumbuye. Mbere nkakengurukira cyane icegera c'umuyobozi mukuru w'ikigo FIGA, akaba ari ngaha, ari nabo bahawe gukoresha ico kigega nyunganizi kizofasha amabanki kugira ngo ashobore gutanga ingurane ku mashirahamwe afise imigambi yo kwiteza imbere. Igice gira gatatu c'umugambi Prete Nyunganira izokora mu bijanye no gutunganya amategeko, ivyo twita mu rurimi rw'ifaransa amélioration du climat des affaires. Ukuvuga aho rero turakorana n'ibigo vy'igihugu, ibigo vya leta, ibigo vy'abikorera utwabo nka CFCIB. Tukaba twabonye n'uwaserukiye ico kigo ko nawe nyene ari ngaha kugira ngo hatunganywe amategeko n'indinganizo zorohereza abariko barakora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Mu majambo make, umugambi Prete Nyunganira ukaba rero ukorera muri ivyo bisata bikuru bitatu. Uyu munsi rero aho turi ngaha nkuko babibashikirije, turiko turavuga ibijanye n'igisata ca mbere, composante ya mbere ijanye no gushigikira amashirahamwe mu binkuru yaronsa vyankenerwa ibikoresho. Ivyo rero uno munsi turiko tuvuga ibijanye n'ihiganwa ry'imigambi Copa Nyunganira. Mugabo hariho n'ibindi tuzovuga mu minsi iri imbere, navyo nyene igihe cavyo kiriko kiregereza. Copa Nyunganira rero waserukiye umuyobozi mukuru w'ikigo ADB yavuze vyose ingene bigenda. Kumbure kugira ngo ndamwunganire gatoyi, novuga ibisabwa kugira ngo umuntu yiyandikishe. Yavuze ibisata, yavuze kwa ihiganwa ryugururiwe abarundi bose, yavuze uko ihiganwa rya mbere ryagenze, yavuze n'imigambi twiteze muri ihiganwa rya kabiri. Ariko reka kumbure mu kunganira menyeshe ibisabwa. Mbega mu kwiyandikisha muri iri higanwa ry'imigambi asabwa iki? Asabwa kuzuza ico novuga ni formulaire iri ku rubuga babashikirije. Agasabwa kandi kuba afise impapuro zemeza ko ari ishirahamwe rimaze n'imiburiburi ikiringo c'umwaka ribayeho. Ivyo rero kugira ngo tubisuzume tubibone neza, tumusaba ko azana impapuro yandikishije ko mu kigo ADB canke mu kigo ANACOP
kuko iyo tuvuze amashirahamwe mwumve yuko n'amakoperative arimwo. Hanyuma twavuze yuko iri higanwa ryugururiwe n'amashirahamwe atari yandikisha. Kuri ayo mashirahamwe atari yandikisha, mu kibanza c'impapuro zo kwiyandikisha mu kigo ADB canke mu kigo ANACOP, tubasaba kuzana urupapuro bahawe na musitanteri canke na chef de zone rwemeza yuko iryo shirahamwe rimaze ikiringo n'imiburiburi c'umwaka canke ikirenga rirangura ibikorwa vyaryo muri ako karere. Attestation de reconnaissance délivrée par l'administrateur ou le chef de zone. Hanyuma ikindi dusaba nuko uwandikisha umugambi winjira mu higanwa atanga ikimuranga, karangamuntu, passport. Ikindi naco turamusaba kandi turasaba ko umuntu azana urupapuro rwerekana ko yoba afise ikonti muri banki, kuvuga ko reve bancaire imaze y'ikiringo kiri ku mezi 6. Kuri ayo mashirahamwe atanditswe, murumva yuko umuntu atanditswe no gutunga ikonti muri banki cyangwa muri microfinance biba bigoye. Abo rero turabasaba mu kibanza cya relevé bancaire ico twita registre des ventes, ukuvuga ngo igitabo cerekana ingene yagiye arategekanya ivyinjira n'ibisohoka, kandi n'iyo registre des ventes itegerezwa kuba imaze ikiringo kitari munsi y'amezi 6. Ivyo nibaza yuko mu kanya kaza kuza abahinga badufasha gutunganya iri higanwa baraza kubigarukako, babibabwire neza ido n'ido ibikenewe kugira ngo abantu bashobore kwinjira muri iri higanwa. Babivuze rero, iri higanwa twuguruye icese uno munsi, twari tumaze iminsi tubimenyesha mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu ko iri higanwa rizokugururwa uyu munsi. Aho i Bujumbura tuhashitse ku munsi wo kuryugurura nyezina. Guhera uyu munsi n'aya masaha, ufise umugambi yateguye impapuro zisabwa arashobora gutangura kwiyandikisha muri iri higanwa. Umuntu amaze kwandikisha ishirahamwe ryiwe, umugambi wiwe muri iri higanwa, ibikurikira nk'uko babivuze yuko higanwa rizokugarwa, kwandikisha umugambi rizokugarwa itariki 14 z'ukwezi k'8. Inyuma y'iyo tarike abahinga bazoca binjira rero ku rubuga nabo barabe abandikishije imigambi, baheze bakuremwo abashoboye kwiyandikisha neza, abashoboye kuzana ibi bihejeje kudondagura bikwije ibyo duhejeje kubabwira, hanyuma babahamagarire novuga ni mu nyigisho zo kubigisha ingene bategura imigambi yabo. Izo nyigisho zirangiye bazoheza bababwire, babaha ikiringo co kuzana rero imigambi iteguye neza, ariyo migambi izoheza igakosorwa n'abahinga kugira ngo dukuremwo ya migambi 430 twiteze izoheza igaca ironswa inyunganizi iri hagati y'imiliyoni 30 na 60 z'amafaranga y'amarundi, kandi atari amafaranga tuzobaha gutyo kuko amafaranga arakaza urupfu, ariko tuzoheza turabe mbega kugira ngo rishirahamwe rikore ritera imbere rikeneye iki. Tuzoheza rero tubashikirize vya nkenerwa vyotuma ishirahamwe ritera imbere, mugabo bifise agaciro k'amafaranga ari hagati y'imiliyoni 30 na 60 z'amafaranga y'amarundi. Muri iki gice cyo kunganira amashirahamwe mato mato n'ayisumbuye, hategekanijwe kuzokoreshwa amafaranga angana n'imiliyaridi 27 z'amafaranga y'amarundi mu higanwa ryose. Twiteze rero kuzokunganira mu buryo bw'inyigisho amashirahamwe 1,200 muri rusange. Twiteze ko muri ayo mashirahamwe azokwigishwa angana n'1,200 tuzokuramo amashirahamwe 600 azoronswa inyunganizi. Ivyo byose bikazokorwa rero muri ayo mafaranga imiliyaridi 27 z'amafaranga y'amarundi.
nuko rero leta y'u Burundi yateguye gufata mu mugongo igice c'amashirahamwe mato mato n'ayisumbuye, gufata mu mugongo gushigikira ibikorwa vy'abikorera utwabo na cane cane kugira ngo tubandanye twese tugenda tugana ya mbona kazoza igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Ntarandiriye rero mu nkundire ngarukize ngaha, vyinshi muraza kubishikirizwa n'abahinga bari ngaha, turaza kubandanya tuganira, muraza kuronswa n'akanya ko kubaza ibibazo kugira ngo mutegere neza ingene ihiganwa rigiye kugenda. Hanyuma mu kurangiza ndashaka gutera akamo abaserukira intwaro bari ngaha, uwaserukiye Buramatare yabivuze, uko kugurura ihiganwa bibereye ngaha muri nyubakwa, ariko turifuza yuko abarundi bose bomenyeshwa muri ijisho ry'abenegihugu mwabaserukiye. Muhere rero uno munsi nyene mu mazone yose y'intara ya Bujumbura, ku mitumba yose y'intara ya Bujumbura. Ubu noneho uburyo bwo guhanahana amakuru bwarateye imbere, turazikora amagurupe WhatsApp, hariho n'ubundi buryo butangamwo amakuru bimenyesha abenegihugu bitabira ihiganwa. Abafise imigambi yoteza imbere imiryango yabo igateza imbere igihugu ntibasigare inyuma. Kuko mubizi banki y'isi yose ifasha leta, iza gufashiriza leta mu migambi leta iba yasanzwe bavyumvikanye ko umugambi rero w'igihugu ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose, ariko n'umugambi w'igihugu. Mu banki y'isi yose ihangiro dufise canke ikiba kiri hagati y'ibintu byose n'imigambi yose dushobora kwiyumvira harimo kugwiza akazi. Création d'emploi ni ikintu kiri novuga ko ariwo mutima canke ifatiro mu gihe cose tuba turiko turiyumvira imigambi dushobora gukorera mu bihugu bitandukanye. Tukaba kandi tuzi yuko ubuzi bwinshi butangwa n'abikorera utwabo, bwinshi buva muri secteur privé. Aya mashirahamwe mato mato canke agereranye canke yisumbuye azofatwa mu mugongo n'uyu mugambi Prete Nyunganira, niyo twizeye ko azotanga akazi ubwa mbere na mbere kuri abo nyene bariko barakora iyo migambi, ariko ukagenda yisununura niko agenda agwiza ubuzi, tugashika no kuri ya migambi dusangiye twese y'abantu mw'ibani y'isi yose canke muri leta, yuko abantu bose bashobora kuronka ico bafungura. Rero gushinga akazi nico kiri novuga kiri nk'ifatiro y'imigambi yose tuba turiko turarangura. Mwavyumvise, iyi ni novuga ni umuco wa kabiri, hari mu kwezi kwa gatatu niba ntihenze, twugurura icese dutangura iri higanwa, dutangura umugambi wa mbere w'iri higanwa. Ibiharuro mwavyumvise, ivyavuyemo mwavyumvise, ariko ngarutse inyuma gato, ikindi kintu dushimikirako ngira mwagiye muravyumva, haba mu biharuro vy'ivyakozwe canke mu biharuro vy'ivyo twiteze bivanye n'uyu muco wa kabiri, turashigikira cane mu migambi yose dutunganya yuko abakenyezi bahabwa ikibanza. Kuvuga ko muri iyi migambi turiko turarondera ko yofashwe igasahirizwa n'uyu mugambi wa Prete Nyunganira biciye muri iri higanwa rya Kopa Nyunganira. Turifuza yuko n'imiburiburi ibice 50% byo bari ivy'imigambi iri kurarangurwa n'abakenyezi. Tukifuza kandi ko n'umuce uri nyuma w'ababa barahungiye mu gihugu nabo nyene hagira abashobora kuvamwo abafise imigambi kwije ibisabwa, ko nayo iyo migambi yayo ishobora gushigikirwa. Rero mu mahangiro dufise iyo mico ibiri turayishirako, novuga turayishirako attention, biri mu biharuro dutegereza gushikana kugira ngo iyo mice mu myaka yahera itari ihimirijwe cane, para bitarishigikira utarihimirijwe cane kugira ngo iseruke nayo ije mu bandi, nayo turabe yuko twogerageza kuyikwega kugira ngo ishike ku rugero rushimishije. Rero ico nashaka kurangiriza ko mpimiriza abamenyesha makuru cane cane canke aba bose bagiye gushikana ubutumwa kure, babivuze abo mu ntwaro tubahanze ko amaso kugira ngo
mubwire abo mujejwe murungoye aka karyo kabonetse ku bwabo. Ahejeje kubivuga ati ishobora kuba kohorte ya nyuma nubwo twari twibaza ko tuzogira nyinshi, ariko urumva tubaronse kuri iyi akaba abakwije ibisabwa muri uyu muce, ntacobuza yuko bice bihagarikira ngaha. Rero akaryo naka umwanya n'uyu, ariko tubabwira turiko turabahimiriza ntituvuge gusa inyungu zirimwo ngo amafaranga yabagiye hagati y'ibihumbi 10 gushaka ku bihumbi 20, kuko ico giharuro umuntu atacumvise murabyumva ko ari igiharuro nyene kiravuga, ariko umuntu ababwira n'ibisabwa. Mwavyumvise ko yabaye imigambi irenga amajana yari yatanzwe, ariko hakaba hariho nkumbure abatari bafise ibikwiriye canke abayishikirije nabi canke abari bahajije kimwe na kiriya. Mubabwira ubwo burusho burimo, munababwira kandi ibisabwa kugira ngo imigambi bayitunganye neza, barondere izo mpapuro zikenewe hakiri kare, batange by'ukuri imigambi biyumviriye ko ize dosiye ya formulaire bagira buzuze bayuzuze neza, na cyane cyane bimwe biherekeza ya madokima asabwa kugira ngo yerekane yuko iyo migambi kuri kurashirwa mu ngiro, bayitange bikwije nk'uko bisabwa, kugira ngo turonke amahirwe yo kuronka imigambi myinshi cyane yusahirizwa. Abivuze yuko dufise gushigikira n'imiburiburi imigambi 600 amakonte yose tuyafatanyije hamwe. Rero mubahimirize, mubabwire ibisabwa, bitegure hakiri kare, kandi mubabwire ko umwanya n'uyu natwe nk'ibamisi yose turi inyuma, tuma dushigikira imigambi ya leta. Uriya ari muri ishirahamwe rijejwe bwa assistance technique gufasha gushira mu ngiro uyu mugambi, barabizi ko n'abantu tumwe dukorana buri munsi. Amakuru yaradushikiriye igihe cyose mwagenda muca mu ntara zitandukanye, dukuri mufashe gushikana ubutumwa kure hashoboka, turonke imigambi myinshi isahirizwa, kuko twiteze ko ubuzi buzoshingwa by'ukuri bivuye muri aya mashirahamwe mato agenda arakura uko agenda arasahirizwa n'imigambi itandukanye. Murakoze. Nkundira rero mwebwe mwese ndabashikirize ico tuba turiko turaganirako iyo tuvuze ADB, PRET na COPA. Ikigo kijejwe iterambere ry'u Burundi ADB cahawe na leta y'igihugu ihangiro rirashe. Iryo hangiro sirindi ni iri rikurikira: gushigikira abanyamitahe no gushorera hanze, gutunganya neza aho abanyamitahe bakorera, hakaborohereza hamwe no gutanga ubushobozi ku barundi bikorera ivyabo bubafasha kurangura neza imigambi yabo, cyane cyane abakenyezi n'urwaruka. Iryo hangiro rero mpejeje kuvuga ntirishirirwa mu ngiro mu biro canke mu mahuriro y'abanyamitahe bo hanze y'igihugu, ahubwo kumvure mbere cyane cyane rishirirwa mu ngiro mu mahinguriro y'amata Ngozi muri Butanyerera, canke mu mahinguriro y'ibinyobwa biva mu vyamwa mu zindi ntara na Bujumbura irimo. Iyo niyo ntumbero y'umugambi PRET nyunganira ufashwe mu mugongo ni banki y'isi biciye mu ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA, ku rugero rw'imiliyoni 100 y'amadolari y'abanyamerika, hama uriko ushirwa mu ngiro n'ikigo kijejwe iterambere ry'u Burundi ADB, hejuru yaco gihagarariwe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta, ivyo gushika muri Kigarama umwaka w'2028. Muri uwo mugambi PRET nyunganira, ihiganwa COPA nyunganira niwo mushinge canke fatiro ngenderwako, aho ufise umuce wategekanirijwe imiliyoni 12 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika, harimwo imiliyoni 9 zigenewe ihiganwa COPA. Ishirahamwe ryose rizotsinda rikaba rizosahirizwa ku rugero ruri hagati y'ibihumbi 10
n'ibihumbi 20 by'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga hagati y'imiliyoni 30 n'imiliyoni 60 y'amafaranga y'amarundi. Akaba azotangwa mu buryo bw'ibikoresho no kuriha amafaranga asabwa umugambi uriko urashigwa mu ngiro nk'imishahara, kuriha aho ishirahamwe rikorera riba rikose, kuriha amazi n'umuyagankuba no gushira ku gihe ibikoresho hamwe n'ibindi bijanye. Izina ry'iryo higanwa rishikiriza ikintu gikuru. Iryo zina ni nyunganira, bisiguye gusahiriza, gushigikira uwamaze gutangura iyo afise ico akeneye. Kopa rero ntifasha abikorera ivyabo ataco ifatiyeko, ahubwo ninafasha isahiriza abatanguye gushira mu ngiro imigambi yabo ariko bagifise ico bahajije kugira baduge ku yindi ntambe. Nkundira rero batumire bahire buha mwese mukoraniye ngaha, ndabashikirize ibyavuye mu muce wa mbere w'ihiganwa Kopa. Mumfashe kandi dudurire ko kuko umugambi wa leta usuzumirwa mu biharuro ugeze ko ntusuzumirwa mu vy'imfuzo. Umuce wa mbere w'ihiganwa Kopa nyunganira wari ugizwe n'imigambi yanditse ibihumbi 2,157. Bisiguye ko amashirahamwe ibihumbi 2,157 ariyo yashoboye kwiyandikisha, ariko twita mu gifaransa inscription. Muri ayo harimwo amashirahamwe 735 yashoboye kwandikisha imigambi yayo mwihiganwa, nico twita candidature. Hamaze kuba isuzumwa, amashirahamwe 185 yarashoboye gucagurwa by'ibanze, hama ahabwa inyigisho zerekeye kwandika imigambi yayo muri bya bitabo ndondora migambi bita plan d'affaires. Inyuma yaho ibitabo ndondora migambi 175 byarahiganye, hama 170 biratsinda biracagurwa. Bisiguye ko imigambi 170 yatsindiye ugusahirizwa kwa Kopa nyunganira. Muri iyo migambi 170 harimwo imigambi 72 ihurikiyemwo abakenyezi, ni ukuvuga amashirahamwe 72 ahurikiyemwo abakenyezi, 98 ahurikiyemwo abashingantahe, amashirahamwe 2 y'impunzi, ni ukuvuga rero urugero rw'ibice 97% y'imigambi yatsinze ihiganwa ugereranije niyahiganishije ibitabo ndondora migambi. Muri ayo mashirahamwe 170 yacaguwe ari nayo yatsinze iryo higanwa rya mbere, 78 nayo mu ntara y'Ubujumbura, vuga ibice 44%, 31 ni amashirahamwe ya akomoka muri Butanyerepuro zose, canke atujujwe neza, canke ukudatahura neza ibisata vyerekewe n'ihiganwa, canke mbere n'ingorane zo kwandikisha imigambi baciye mu nzira y'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibyo rero si amakosa y'abahiganwa namba, nivyo twebwe tutashoboye gutunganya hakiri kare
biciye mu gushikiriza hirya no hino ibikorwa by'ihiganwa kopa, kandi rero nivyo turiko turatorera umuti kuva igenekerezo rya 13 gushika uno musi uri hejuru. Mbega mwobaza muti umuce wa kabiri wa kopa udutegekanirije iki? Uyu muce wa kabiri w'ihiganwa kopa nyunganira ariryo higanwa ry'ibitabo ndondora migambi vy'amashirahamwe mato mato n'ayari ku rugero rugereranye, ridutegekanirije ibi bikurikira: amashirahamwe mato mato n'ayabayabaye 1015 niyo yitezwe kwiyandikisha. Ayo mashirahamwe akaba ari ayakorera ku mugaragaro, ni ukuvuga afise za mpapuro ziyaranga canke atarashobora kuronka impapuro ziyaranga kugira akorere neza na neza ku mugaragaro. Muri ayo mashirahamwe 1015 hazoba harimwo ibice 50% vy'amashirahamwe ahurikiyemwo abakenyezi n'ibice 20% by'amashirahamwe ahurikiyemwo impunzi. Ayo mashirahamwe rero azohabwa inyigisho zijanye no kwandika ibitabo ndondora migambi yayo hamwe no gutunganya ivyerekeye amashirahamwe mato mato, kandi ivyo bikazokorwa ku buntu. Muri ayo mashirahamwe mpejeje kuvuga hazoca hacagurwamwo amashirahamwe 430 azoba yatsindiye inyunganizi. Muri ayo kandi hakazoba harimwo amashirahamwe agize ibice 50% arongowe n'abakenyezi. Ayo mashirahamwe azoba acaguwemwo ni ukugira ngo yiteranije kuri ya mashirahamwe 170 yatsindira ihiganwa mu muce wa mbere, akwire amashirahamwe 600 ihiganwa kopa nyunganira yiyemeje gushigikira. Muri iryo higanwa rero ibisata vyemerewe guhiganwa ni uguhingura umwimbu uva mu burimyi arivyo bita agro industry, mu bisata bito bito nk'ibijanye n'amata, ibiguruka, amafi n'ivyamwa, hamwe n'ibindi bisata bijanye n'ubutare hamwe n'ibikorwa bijanye navyo nka ba mukerarugendo canke ingenzi n'ubuhinga bwa none mu butunzi. Uguhingura rero bisobanura kongera agaciro ku mwimbu mu gihugu imbere yo kuwushorera hanze, kandi imbere ico si icifuzo gusa c'uburongozi mu gihugu, ariko ni naco gisabwa kugira ubutunzi bw'igihugu buhinduke. Aha rero mu nkundire nerekeze ijambo ry'umwihariko ku bari bahiganywe mu muce wa mbere wa kopa nyunganira ariko batashoboye gutsinda iryo higanwa muri uwo muce. Mwebwe muri uwo mugwi, eka ntimwigijweyo, eka ntimukumiriwe, ahubwo murindiranywe igishika. Kopa yabahaye amahirwe agira kabiri, kandi mugiye guhiganwa muri ayo mahirwe agira kabiri mufise uburambe murushije abantu. Muti mbega ukwiyandikisha bigenda gute? Mbega hasabwa iki? Ukwiyandikisha byose bibera ku rubuga ngurukana bumenyi
mu rurimi rw'ikirundi cankwe rw'igifaransa muciye ku muryango we akaburungu kopa agakwego karyamitse prete akaburungu bena i. Ukwiyandikisha vyuguruwe kuva uno munsi nyene igenekerezo rya 20 mu kakaro, hama ukwiyandikisha kukaba kuzoshika kw'igenekerezo rya 14 Myandagaro uyu mwaka nyene igihe c'isaha 5:59 z'ijoro. Nta numwe azoba ari nyamwigendako. Hari imigwi nyoroshabikorwa mu ntara yategekanijwe ariyo bita antenne relais, kandi hari n'abandi bazofasha mu kwiyandikisha muzoshikirizwa mu ntara zose z'igihugu gushika ukwiyandikisha guhere. Iyo migwi izoba iriko irabafata mu mugongo. Reka nshikirize ibi bikurikira atakurya umunwa, ariko mu cubahiro ntangere canyu kandi ntahengana. Inyunganizi kopa si ingabire, ni umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo n'umufatanyabikorwa mpuzamakungu kandi watangujwe kw'izina ry'umwenegihugu wese. Iyo nyunganizi itangwa hisunzwe igitabo ndondoramugambi casuzumwe, cahawe amanota kandi cacishijwe mu mahayo, no kuvuga mwiganishwa hamwe co kimwe n'ibindi bitabo ndondora migambi. Iyo nyunganizi rero itangwa kandi bivanye n'ibindi bisabwa, kandi hazoba ugusuzuma kwishira mu ngiro y'imigambi izoba yatsindiye iyo nyunganizi. Nta bufasha, nta ntumbero, nta numwe ashobora kwigurira ikibanza muri iri higanwa. Ivyo ndabishimitse atagurishanya. Ukwiyandikisha no guhiganwa biba ku buntu, kandi uwo ari we wese azoba asaba amafaranga abizeza ko muzocagurwa ni uguhuguza, ni umunyakinyoma, umunyamanyanga. Murazomudomeko urutoke. Ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADEP co kimwe ni banki y'isi ntituzihanganira ayo manyanga. Kubitwerekeye tubemereye ko hazoba umuco mu bisabwa mw'ihiganwa, umuco mu gushikiriza ivyavuye mw'ihiganwa, hamwe no mu kunganisha uko ishirahamwe ry'Ibujumbura n'iryo mu zindi ntara rifatwa, co kimwe no kunganisha ishirahamwe rirongowe n'umushingantahe canke mukenyezi, co kimwe n'ishirahamwe ryegukira umurundi canke impunzi iri ku gataka ku Burundi. Banyakubahwa mwikorera ivyanyu muri Bujumbura, mu muco wa mbere w'ihiganwa mwacaguwe muri amashirahamwe 78. Ego n'urugero rwiza, ariko si urugero rwo hejuru cyane. Iyi ntara igizwe n'ibisata byinshi vy'amahinguriro mato mato menshi, kandi amahinguriro y'ugwaruka cane ahurikiyemwo abakenyezi. Iyi ntara kandi igizwe n'ugwaruka co kimwe n'abakenyezi bafise impamyabushobozi hamwe n'ubwira bwo kwitunganiriza imigambi yabo y'iterambere, mbere bakoresheje uburyo bukeya, ariko bakabura kumbure ikibasahiriza. Uyu muco wa kabiri rero wihiganwa kopa nyunganira uje ku bwawo, uje ku bwanyu. Ntimwikure mwihiganwa, ntimwikumire, ntimwibwire ko ishirahamwe ryanyu ari rito, ritarakorera ku mugaragaro canke rikiri rishasha cane.
iri higanwa ryugururiwe amashirahamwe akora ku mugaragaro, ni ukuvuga afise impapuro zanditse, n'ayatarashobora gukorera ku mugaragaro atarandikwa. Ishirahamwe ridafise amahirwe rero ni iritazoba yiyandikishije. Kuva uno munsi gushika kw'igenekerezo rya 14 Myandagaro uno mwaka, dufise kandi mufise iminsi 26. Ni umwanya wo kwegeranya ibisabwa, wo gusaba intumbero mu kwiyandikisha, hamwe no kwandikisha imigambi yanyu mw'ihiganwa. Mu gukenguruka kandi mu kurangiza, nashaka menyeshe ko ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADB gikengurukiye cane ibanki y'isi n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere kuba yaremeye kuzana uburyo bwayo butuma ihiganwa rishoboka mu Burundi. Ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu kirakengurukiye kandi leta y'u Burundi n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta kuntu babandanya kuba hafi y'umugambi Prete, co kimwe n'ihiganwa Copa Nyunganira. Ikigo kirashimiye kandi abarongozi b'intara ya Bujumbura n'amakomine agize iyo ntara kukungene batwakiriye neza hano uno munsi. Kirashimiye kandi umugwi utunganya Prete, co kimwe n'umugwi utunganya ihiganwa Copa Nyunganira mu bikorwa vyabo vyatumye uru rugendo rwo kumenyekanisha umuco wa kabiri w'ihiganwa Copa Nyunganira rushoboka. Ikigo kirakengurukiye kandi vy'imvamutima abamenyesha makuru ku ruhara rwabo ntangere rutuma inkuru yose yerekeye ihiganwa Copa Nyunganira ishika no ku mitumba hirya no hino. Copa Nyunganira rero izogira ico ishitseko mu gihe amashirahamwe yunganiwe aramye, ubuzi butanzwe buramye, kandi amikoro asasagaye mu gihugu. Ni kuri urwo rugero muzodusuzumirako, kandi ni kuri urwo rugero twifuza ko muzodusuzumirako.